Sinsubira gufyonda kuko wavyonze. Nariko ndagenda mu nzira. Ca nibonera umuntu ariko arakora mw'ibarabara wenyene. Ndamubaza nti mbega ashaka kubera. Uri ngaha mbona uriko urakora nyene kandi mugaye imisi yose namanda kubona uri mw'ibarabara ukora wenyene bigenda gute? Urabona jewe mvuka ku mutumba wa Murama muri komine RYANSORO ngaha nyene. Rero jewe nararavye ni mukene ndabona ibinogo mw'ibarabara ryarasinzikaye nca nditanga ntangura kuza ndazibira rero ndanatanga ukwezi kwa kabiri k'umwaka uhetse umwaka nawo kwijijemo mu kwezi kwa kabiri kugiye nkora misi yose nta munsi n'umusiba ariko nta gihembo mfise nta muntu mbona mpemba n'igihe umuntu anshaka akabona arampaye amajana 5 canke igihumbi aca mbaho uko rero barakwiye nko kuraba bakaraba ukuntu bomfasha je kweri sinzi Imana nizo bikora. Uvuze ngo uvuka ku Murama? Yego. Mugabo ukabavuye kuva ngare ku Murama hari nk'ibirometero bingahe? Urabona je nkora komine RYANSORO yose. Komine yose nije ndayikora nta wundi muntu akora mw'ibarabara atari jewe. Uwo mbaje ndababwiye nk'abakuru b'imitumba bambwira ngo jewe ngo ndahembwa nanje muri komine ata kintu na kimwe bamba. None ico ciyumviro cavuye he kugira ngo ushobe kuba woba ukora ibarabara wenyene uzibira ibiro kuko nama ndakubona no kundava hose umuntu ndakubonayo ku Murama nino je rino rose nazi kushikayo. Jewe nararavye ndaraba kurirwa niricaye kwirigara ataco ndiko ndakora nca ndaraba bino binogo imodokari zari zasinzikaye mbona aho zishaya niko guca nitanga rero nkaza ndakora buke nzibira ibinogo mbere nsa n'uwabimaze no gusubiramo gusa kubera tuguma tugwana n'imvura iguma ibitwara. None imbere yo kuza gukora ibi wakora ikiho? Jewe nari umurimyi kandi nifitiye n'agatongo gatonya nibereye ngaho nyene ndi umuntu akenye kweri nta n'umuvyeyi n'umwe mfise. Oya ariko ndashima Imana kabisa. None usaba iki ubufasha usaba kugira ngo ushobore kuba wabanira akazi neza? Jewe kweri barakwiye kuraba mukaza muransabira nkaraba ukuntu nanje nobaho bakaraba ikintu agashimwe bompa muri komine naje nkaza ndaronka na duke kuko urabona umuntu yirirwa ngaha ataho ngodoka mvuga ati ngiye gufungura iki ari Imana gusa ingaburira kubera ubundenganye. Barakwiye kuraba bukansabira muri komine nanje nkaza ndahembwa duke. None nko mu byo umaze gukora muri iri barabara bakwiye amanota ngaho uravye ivyo umaze gukora igene bimeze? Jewe ndavye nk'ibikorwa maze gukora muri iri barabara rya komine RYANSORO kabisa nko ku ruhande rwo rwanje je nokuya nko kw'icumi kuko ndavye ukuntu nitanga ndi umuntu umwe ibinogo byose vyo muri komine RYANSORO nkabizibira amanota je kweri noyiha ku ruhande rwo rwanje ni hamwe nyene ijisho ry'uwundi bitagushimira umugeni je ku ruhande rwo rwanje noyiha kabisa. None wewe nta bandi bantu muravugana wegere nk'abandi bajene bakiri bato birirwa bishaye nko kwibarabara uti dukorane dushoboye kugira umugwi cyo gukorana dukorera ibarabara niko kurajenye? Urabona jewe harigeze kuza umwe nyene arambwira ngo aje kumfasha akoze kabiri yaciye aheba ngo biraruhisha. Jewe rero bambwira ngo muri komine no bampembwa ngo nico gituma ngo ngira umwete ngo gukora je nta muntu n'umwe ampemba nta mpembo ndabona muri komine vuye muri komine. Mustanteri ahora gucako akabona uri kurakora canke mustanteri nkabara amatari gute? Mustanteri ahora nshaka akarengana hari n'ahansigira igihumbi canke amajana 5 nkaca njya uko nkanuma none ko atawantumye ntagutu. Ni kuvuga rero mu volontaire je ndi umukorera bushake kweri. Ntashira hamwe nari mukorera ni wewe nyene mu gatwe kiwawe wenyene? Ni jewe ku gatwe ko gwanje personnel. Je kweri naje ndumva ko no gutera intege mukeyi raba ugenda ugure agafanta kuko ngiye kabisa uko gukora agenda ndabishima. Ashimana amaca ngaha mbona uri kurakora ngiye ku Murama nkabona uri kurakora ngiye hariya ku Ndava nkabona uri kurakora je narindi guhembwa na leta na komine. Oya kweri ashe ndabakengurukira Imana bampezagirira bongera umugisha. Asha komera rero yego gumako
nibaza yuko abaza kubona kuri runo rubuga rwa YouTube baraza kubona yuko hariho mu RYANSORO hariho umuntu w'umujene ariko arakorera igihugu adahembwa kandi ata muntu n'umwe yamutumye kubikora mbwa akaba abikora bikunze akaba amaze umwaka wose ariko arakora hanyuma nkakangurira n'abandi yuko bamufasha cyane bakaza baragira baramuterera abanyamiduga baciye ngaha na komini karaba nuko yovuye imuha akazi agakora kuko ibyo aribyo byose umuntu ariko arakora yihaye akazi akakora adahembwa ngira bamuhaye akazi yoca akora rwose akagenda neza ahubwo hoho rero no kwirirwa ko nuzanirirwa ubu hari igihe numva narushe n'inzara mu ndatamembo narose nkagera saa 7 nkaca ntaha uho noca nza ndakora misi yose nirwa ko kwera inguvu Imana yarazimpaye sawa rero yego Imana banyongera umunsi mwiza yego namwege